Ndagusuhuje wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako ibiganiro, amakuru n'inkuru byose biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. I Matana umupolisi yafashwe arapfungwa kubera yakubise yongera akomeretsa umuntu. Caporal Rodrigue Ntiranyibagira ari mu gipolisi c'u Burundi apfungiwe guhera ku mugoroba w'uwu wa kabiri uheze muri komisariya y'igipolisi i Matana ni mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu. Yagirizwa kuba yarakomerekeje cane umusirikare Hajuda Majoro Joachim Bizimana. Ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko abo mu muryango w'abayisilamu bahimbaje umunsi mukuru w'intama mu bukene. Abayisilamu bo mu Burundi bifadikanije n'abandi bo kw'isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'intama kuri uwu wa gatatu. Nubwo bugarijwe n'ubukene hamwe n'ibiciro vy'umurengera, ababaserukira babasavye gusangira n'abandi bo mu kibano. Umunsi mukuru w'intama wahimbajwe ku butaka bw'u Burundi bwose, cane cane ku migwa mikuru ya politike n'ubutunzi Bujumbura na Gitega no mu ntara z'uburaruko bushira ubuseruko hamwe no mu bumanuko bushira uburengero, ahari ahanini abayisilamu benshi. Mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, umunyamabanga mukuru wa Komibu Ramazani Murisho yahamagariye abayisilamu gusangira n'abandi bo mu kibano ico bashoboye kuronka. Ariko imiryango myinshi y'abayisilamu yavuze ko iri mu bukene kandi ko ihanzwe n'ibibazo vy'izimba ry'ubuzima, hiyongerako iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa. Ico cadutumye duhimbaza uwu munsi bisanzwe canke turasenga duca dutaha muhira. Nguko uko abayisilamu bavuganye na SOS Media Burundi bavuga. Mu minsi mikuru nk'iyi abafise amikoro make baraja ku misigiti itandukanye kugira ngo basabe imfashanyo ariko ntibafashijwe. Ngiyi sashe yanje iragaragara. Abantu bakubwira ko ataco bagifise co kuguha, ko vyose babihaye abantu baje imbere zawe. Ntaha ataco nahanye, mbere numva ntanguye kumererwa nabi. Niyo nsiguro yo yonyene nshobora gutanga. Niwo mubabaro wagaragajwe n'umwe mu bakenyezi twasanze kuri umwe mu misigiti yo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Yari amenyereye aronka ibifungurwa n'amafaranga ku minsi mikuru y'abayisilamu. Ariko kubw'abandi bayisilamu nka Simba wo mu Buyenzi Bujumbura, amahoro nico kintu gikomeye. Turazi ko abenshi mu miryango babayeho mu bukene bwinshi, nta n'ibitoro bihari. Twagiye gusenga n'amaguru. Hariho ingorane nyinshi, ariko igihe twibutse ko dufise amahoro, turizera ko Imana izodufasha kuva muri ibi. Uko akaba ariko yizeye. Uwu mwaka nta bagiraneza bavuye mu bihugu vy'Abarabu kugura ibitungwa vyo kubaga mu ntumbero yo kugira ngo imiryango y'abayisilamu ifise amikoro make ihimbaze umunsi mukuru wo kubaga. Womenya ko ibice biri hagati ya 2 n'10 kw'ijana vy'abanyagihugu b'u Burundi ari bo b'abayisilamu. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango z'ano makuru nuko i Matana umupolisi yafashwe arapfungwa kubera yakubise yongera akomeretsa umuntu. Caporal Rodrigue Ntiranyibagira ari mu gipolisi c'u Burundi apfungiwe guhera ku mugoroba w'uyu wa kabiri uheze muri komisariya y'igipolisi i Matana ni mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu. Yagirizwa kuba yarakomerekeje cane umusirikare Ajuda Majoro Joachim Bizimana. Vyose vyoba vyavuye ko uwo musirikare yanse kuriha ikiyeri yanyoye mu kirabo kiri ku murwa mukuru wa komine Matana. Nyene ico kirabo yaciye yikora ku mupolisi yariko arayirenganira hafi y'ubwo bunywero. Amakuru ava mu gipolisi aremeza iyo nkuru, akemeza ko mugenzi wabo basangiye imirimo yakubise Joachim Bizimana kw'ijisho ryiwe ry'iburyo. Uwo musirikare yaciye ajanwa ku bitaro vy'i Matana aho ariko aravurirwa muri kino gihe. Abarongoye igipolisi n'intwaro bakaba bategetse ko uwo mupolisi ahagarikwa. Yaciye atwarwa mu gasho k'igipolisi muri komine Matana aho aryamye kuva ico gihe. Amatohoza harabandanya kugira barabe icatumye uwo musirikare aterwa. Ababibonye bo bakaba bavuga ko uwo musirikare yari yambaye umwambaro atari uw'akazi. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko ikavimvira hariko haravurwa ihagarikwa n'irekurwa uwo munsi nyene ry'uwurongoye kaminuza Ebenezer yavuzwe mu cegeranyo ca nyuma c'abahinga ba ONU. Dr Lazare Sebitereko arongoye kaminuza Ebenezer ya Minembwe muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo yahagaritswe ku muhingamo wo kuri uwu wa kabiri w'uwa 27 Ruheshi n'abakozi b'igendereza rya Kongo ku bw'amasoko yaho nyene yarekuwe inyuma y'amasaha make yahagaritswe.
ni nyuma y'isohoka ry'icegeranyo ca nyuma c'abahinga ba Nations Unies kuri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Urwandiko rumukeka ko gukorana n'abaroberi ba M23. Uwo yagirizwa arahakana ko yoba afasha abo baroberi. Abakozi b'igendereza rya Kongo bakorera ku rubibe rwa Kavimvira, Burundi, Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nyene nibo bahagaritse Dr Lazare Sebitereko. Bamwe mu bo mu muryango wiwe bemeza ko yafashwe ashobora kuba agiye mu Burundi. Yazanywe n'indege ya MONUSCO ya Minembwe aca ashika ku mupaka wa Kavimvira, niho yahagarikiwe aca arapfungwa. Uko akaba ari kabiwe batomora. Ihagarikwa rya Sebitereko ribaye iminsi mikeya izina ryiwe rivuzwe mu cegeranyo c'abahinga mu cegeranyo ca ONU yagirizwa gushigikira M23. Ico cegeranyo kimenyesha ko yoba yarahimirije abanyamurenge b'i Nairobi mu mugwa mukuru wa Kenya gushigikiza amafaranga M23 n'urwaruka rw'abanyamurenge kwinjira umurwi w'abanyamurenge twirwaneho ugizwe ahanini n'abo mu muryango w'abanyamurenge. Uwo yagirizwa yarabeshuje ibiri muri ico cegeranyo kubw'ivyo yashikirije, amenyesha ko adashobora gukorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho. Nagomba ngira ico nshikiriza ku mugaragaro ku bihuha bitagira ishingiro. Sindi umunywanyi yatanguje ishirahamwe, umunywanyi asanzwe canke w'iteka wa Mahoro Peace Association. Mahoro ni ishirahamwe ry'abanyamurenge baba hanze y'igihugu muri Etats-Unis. Ico ntari jewe. Iryo shirahamwe rirafise amategeko yaryo. Urutonde rw'abanywanyi n'urutonde rwa komite nshingwabikorwa bishobora gusuzumwa neza. Uko akaba ariko yasiguye. Amenyesha ko yitavye ibiganiro vy'amahoro vy'i Nairobi ariko hatabonanye n'urwaruka rw'abanyamurenge bahungiye muri Kenya. Naritavye ibiganiro vyo kugarukana amahoro vy'i Nairobi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo muri Munyonyo 2022 mu majana y'abanyekongo kugira ngo haboneke amahoro. Twahawe indaro n'abahuza mu kiringo c'indwi duca turataha. Inyuma y'ibiganiro sinigeze mbonana n'urwaruka rw'abanyamurenge i Nairobi kugira ngo ndabahimirize kwinjira twirwaneho umurwi wo kwigwanira. Narahimirije ahubwo gusinya ku itangazo rya nyuma ry'ibiganiro vy'i Nairobi. Sinigeze mpura n'abanyamurenge b'i Nairobi ahanini ari impunzi kugira ngo ndabasabe amafaranga yo guterera M23, umurwi ntarimwo kandi ata n'umwe tuwuzinanyemwo. Uko akaba ariko yabandanije. Yaranongeye ati biragaragara ko uwo murwi w'abahinga ba ONU watawe mu makosha n'ababaha amakuru bafise intumbero mbi zo gucafuza izina ryanje no gushira mu kaga ubuzima bwanje. Ikindi kibabaje nuko hata n'umwe muri abo bahinga yubahutse guhinyuza ivyo banyagiriza bitagira ivyemezo na bimwe imbere yo kubishira ahabona. Ahubwo uwo murwi w'abahinga ba ONU nyene wakoreye mu makuru y'ibinyoma afise intumbero yo gusambura, ugukwiragiza amakuru atariyo n'ikigwanisho cica.